Hongeye kujya amabanga hanze rero agendanye n'ubuzima bwa Reverend Kuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Muri uno mwanya tugiye kugaruka ku makuru aremere cyane dojeje kwakira agaruka ku buzima ndetse n'amagara atifashe neza by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverend Kuriyo usanzwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya haragaruka ku bigendanye n'uburyo amagara yiwe akomeje kugenda arasinzikara, ariko kandi hari icyizere gikomeje kugaragara yuko nubundi amagara yiwe ashobora kuza kumera neza cyane. Turagaruka kuri bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byagiye bigaragara mu kuvugwa kwiwe guturuka avanywe ngaho Ingozi mu gihugu cy'u Burundi akamanukanwa mu gisagara ca Bujumbura amanukanywe na Rusebaniha isanzwe irakora mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kugeza ashikanwe mu bitaro bya kaminuza n'ubundi i Nairobi mu gihugu ca Kenya, kugeza ajyanywe mu gisagara ca mbere cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu i Dubai. Amagara ya Reverend Kuriyo rero yoba yifashe gute iyo ari kuvurirwa i Dubai muri uno mwanya? Hari benshi bakomeza kugenda baratanga ibitekerezo canke ibyumviro byabo muri komanteri, hari na benshi cyane bagenda baratubaza nyine kuri kino kibazo buri munsi ku makuru tubandanya kugenda turategurira, aho tugenda dufata ibibazo bigendanye n'amagara y'abantu nk'ibanga ryabo. Ariko kandi iyo byerekeye abategetsi bo hejuru n'ubundi nk'umukuru w'igihugu cyangwa ikindi kiba kigoye cyane nuko n'ubundi ikibazo kiba gikora ku muryango. Mu majambo yose n'ubundi dukoresha ngaha ndi Kuriyo we n'ubundi byahora bimworohera kuvuga uko rero yishakiye impfu n'amagorwa, ndetse n'abandi tugume rero twibuka ko ari serugo, hari abana bagwaje se, hari umukenyezi agwaje umugabo wiwe. Nta kamaro ko guta rero amajambo mu bihe nk'ibi ngibi kuko ingwara irashobora kudushikira twese. Ariko muri uno mwanya turagerageza tugaruke ku bibazo bimwe na bimwe, haba mu byo basanze mu buzima bwa Reverend Kuriyo ndetse n'izindi ndwara asangamwe zikomeje kugenda ziramuzahaza n'ibigendanye n'ishano nabyo byatanguye gushigwa ahabona. Ariko nyine kuko abantu bagomeza bakutubatubaza ari benshi cyane, harimo rero n'abanywanyi b'umugambwe wiwe bavuga ko batagira rero aho bokura amakuru yizewe, amakuru y'imvaho agendanye n'amagara ya Reverend Kuriyo. Ni mpamvu nifuje kubasangiza urugendo rwiwe guturuka avanywe nga mu Burundi kugeza ashikanwe nga muri kira gihugu nyine muri bira bihugu bya Dubai, nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Turagaruka ku byatangajwe na bamwe mu badogiteri bariko barakurikirana amagara yiwe, aho hari byinshi nabo bariko barasigura, ndetse gushika uno mwanya hakaba hakomeje kugaragara amakuru navuga ko ari amakuru yaragizwe ibanga, ariko akaba akomeje gushigwa habona. Icyakora amakuru duhejeje kwakira nuko nyuma yo kumara imisarugwa mu 10 narenga muri koma atabasha kuba yomenya uwo bari kumwe canga se undi muntu wese, amakuru dufise nuko ubu ngubu yamaze kuba yotangura kumenya umuntu, ariko ntago yari yagera ku rwego wo kuvuga ngo yosohoka agatembera canga bikagenda gute. Icyakora hari icyizere cyongeye kugaruka. Ibi biragaragara neza yuko rero iyaza guhita anyarukanwa mu bihugu biremereye cyane nko mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya canke mu Rusiya canke mu Buhinde ca muri Amerika cangaho muri za Dubai aba yarakize, ariko bivanye n'amategeko n'amabwiriza n'abamenyesheje bwa mbere yatanzwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, asigura ndetse akanagaragaza neza yuko nyine atari arekuriwe kuba yojyanwa muri ibyo bihugu. Nkuko bigaragara n'ubundi byaratumye amagara yiwe akomeza kononekara, amagara yiwe akomeza guca arasinzikara nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kubikomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini mu bigendanye n'umutekano ukomeje kurangwa Igoma. Byoba byifashe gute? Bwana Tshisekedi arateganya iki mu gihe Mventure yashizeho ubuyobozi bushasha bwo kurongora iyo ntara? Buramatari wahawe kurongora iyo ntara ni Bahati Joseph. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi, kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe ku mugabane w'Uburaya ndetse no hirya no hino mu isi. Bayi kaza rubwa mbere senga hapyo ndakwanditse sabone kugira ucubaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwese, nyemerera tuyatangurire mu Burundi n'ubundi ahakomeje kuvugwa byinshi bitandukanye.
nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko twatanguye turabivuga, Reverend Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ariko akaba asanzwe arafisanya amatati atari meza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Murazi neza yuko umuntu wese afise mu nshingano kurongora umugambwe cyane mu Burundi aba afise amahirwe menshi yo kuba umutegetsi. Biragaragara yuko kandi bamwe mu bantu barakuranye cyangwa se barakoze mu leta ya Petero Nkurunziza bose rero bafise intumbero yo kuzaba abategetsi, ariko gushika no mwanya niyo mpamvu twagiye turabahereza n'ubundi amakuru ndetse n'imigani ivuga yuko rero atankuba zibiri zihindira mu gicu kimwe bice birabyara ibibazo biremereye cyane, canga ati nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Hari n'indi migani imwe n'imwe yerekana yuko rero Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo batazigera barumvikana. Aya magara Reverend Ndikuriyo yakomeje gusinzikara nkuko bigaragara, ubwaye bya bifatiwe ku mvo zo politike cyangwa se ku byo bayifuza gukorera umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo rero yarafashwe n'ingwara itazwi igiturumbuka hari kwigenekerezo ya 23/0/2025 Ingozi. Umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD araheruka kuboneka ariko aravuga ijambo hari kwigerekerezo g'19/0/2025 mu gihugu ta Tanzania mu ikoraniro kaminuza y'umugambwe CCM. Amakuru dufise kandi avuga yuko n'ubundi Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi mu nyuma yuko azi neza yuko iri shaka rya Chama cha Mapinduzi canga CCM riri ku butegetsi muri Tanzania ari mu mashaka akomeye cyane canga mu migambwe ikomeye cyane, ndetse ishaka rirongoye ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bishyigikiye Reverend Ndikuriyo nkuko bigaragara. Abamwegereye baravuga yuko ico gihe ariho rero yumva ko yatangiye kwiyumva ko atameze neza, ariko akibwira yuko ari ibisanzwe. Yaratashe aranategura rero igikorane cy'amashengesho ca CNDD-FDD gitangura umwaka carabereye Ingozi kuva ku igenekerezo ya 23/0/2025. Abamwegereye nyine baravuze yuko n'ubundi ari bw'icyo gihe amagara yiwe yatanguye kumera neza cyane. Nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, abamwegereye bavuga ko yumvise ko rero ingwara itanguye gukomera, ariko yebwira ko azo kwivuza inyuma y'igikorane, ariko byahavuye rero byanka rwose. Mu hoteli yashikiyemo rero Ingozi bahamagara abaganga b'umukuru w'igihugu. Abaganga bibajije ko ari ingwara ivuye kuri diabete, hypertension nkuko bigaragara. Ndikuriyo rero asanganywe, ariko uko umwanya wahera niko byaciye birakomera. Mwijoro ryo munsi nyene Reverend Ndikuriyo yamanukanywe i Bujumbura mu bitaro bya Tanganyika Care. Barapimye basanga ni ikibazo rero kibarengereye cyane. Ibiro by'umukuru w'igihugu byahavuye birondera muri Kenya rero indege Rusehabaniha bukeye ica iranyarukana Reverend Ndikuriyo i Nairobi mu gihugu ca Kenya, aho yashitse yinjizwa ibitaro bita Aga Khan. Ndikuriyo rero yashitse nundi muri Kenya yamaze guta ubwenge, ari muri koma afashwa guhema n'ibyuma nkuko biboneka. Kwigenekerezo rya 28/0/2025 Reverend Ndikuriyo rero yahavuye yuguruzwa i Dubai muri Emirates Arabisiyos, aho rero naho nyine yabandanyije kuvuga ko ari muri koma. Amakuru dufise avuga ko Ndikuriyo yamaze iminsi ishika mu 10 agwaye ari muri koma ku buryo budasanzwe, aho kuwa kane rero uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje amakuru mu CNDD-FDD ko amagara ya Ndikuriyo yifashe neza, yari akiri muri koma. Amatwi rero adusumira amakuru adusumira avuga yuko nyine ari ibintu bizababaje abatari bakeya byaronyutse rwose uwo munsi. Kuva kuwa mbere uheze Ndikuriyo rero yararabutse nkuko amakuru adushikiye muri uno mwanya abigaragaza. Amakuru ya nyuma dufise avuga ko Reverend Ndikuriyo yarabutse n'ubundi ko ubungu bashobora kuba yomenya abo bari kumwe. None benshi barakibaza bati uyu mutegetsi ari mu baremere cyane mu Burundi yoba agwaye iki? Yoba agwaye ingwara
gaki. Ici ni ikibazo ariko kandi nta nyishu yacyo dufise, ariko agafatwa havuzwe diabete, hypertension asanganywe, ariko kandi ageze muri Kenya barasanze amahaha yiwe rero yaratabagaye, ari nabyo rero byatumye bamukura mu guhema akoresheje amahaha yiwe, agafashwa n'ibyuma kugira ngo barabe ko rero bovura amahaha yiwe nk'uko bigaragara. Uburozi buravugwa cane mu bishobora kuba rero byarateye ingwara ya Reverend Ndikuriyo, no mu bibanza agwariyemo rero haragiye harafatwa ingingo zikomeye cane kugira ngo ntihagire abashobora kumushikira atari abaganga ndetse n'abandi bake rero biwe. Amakuru twakuye mu buserukizi bw'u Burundi rero i Nairobi muri Kenya avuga ko n'ambasaderi w'u Burundi atararekuriwe rero kumubona. Amakuru dukura mu banywanyi ba CNDD-FDD mu Burundi bari mu begereye cane Reverend Ndikuriyo, aravuga ko hari umugwi w'abasenzi washizweho rero woba wagumye uhishura ibintu bikomakomeye cane, havugwamo rero ibitero bikomeye cane by'abarozi. Ayo ni amakuru agoye gutahura, tudaheza rero ngo twemeze kuri ino mbonesha kure yacu. Icyakora ku mvo zigendanye na politike bivanye no kuba rero hari abemeza neza yuko Evariste Ndayishimiye iyo badashaka gukomeza kwemeza yuko uyu Reverend Ndikuriyo yorongora CNDD-FDD akaba ariko aritegurira undi yo musubirira, benshi baraboneka bikaboneka neza yuko rero ari imvo za politike. Hari abatajyunwa bakavuga yuko rero mu rwego rwo kugira ngo Evariste Ndayishimiye amwikize yoba yaramuhaye ishano ryo mu bwoko bwa puderi. Aya ni amakuru yemejwe yaranavuzwe mu menyeshamakuru byose nga mu Burundi, ariko kandi leta ya Evariste Ndayishimiye irakomeje kwigumira mu gacerere. Hari abatangajwe nuko rero iyi nkuru tukomeza kugenda turayivuga kubera yuko benshi bazi yuko Ndikuriyo asanzwe atwiyumvira ko ku bwacu indwara ntawe igera umutwe, kandi indwara ntikwiriye kuba rero ikirwanisho ca politike. Umuntu naho mwoba rero mudahuza gute, nta numwe rero twokwifuriza ingwara. Ni byiza guhiganwa cyangwa se guhangana n'abakomeye, turamwifurije gukira. Nubwo rero Reverend Ndikuriyo ari umwe rero mu bantu bakunze kugenda bagaragaza neza yuko nyine bashigikiye ku ruhande rumwe ibya Evariste Ndayishimiye, ariko ku rundi ruhande bagaca bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bafise iyindi migambi yabo. Icyakora witegereje ibyama biragaragara cyangwa se ibikomeza kugenda bigaragara kuri aba bategetsi bombi, n'ubundi biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko n'ubundi bafise ibintu batari ko barumvikanaho ku buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero n'ubundi abanywanyi ba Reverend Ndikuriyo bariteguriye neza kuba bashobora kuzumva ko yakize cyangwa se bakagira ibindi bumviriza nk'uko biriko biragaragara. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi bikomeje kugenda biravugwa, ariko kandi benshi barakomeza kwibaza impamvu abantu bariko baravuga ko yoba yapfuye, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko n'ubundi rimwe biboneka yuko ari muzima, ubundi bikaboneka yuko yongeye gusinzikara, aho biboneka yuko ibintu bikomeza kugenda birakomera. Ihuriro AFC Congo n'ubundi rirafise umuhari wa MTS ryashyizeho buramatari w'intara Kivu ya ruguru hamwe n'abamwungirije mu gace k'intara bariko baragenzura. Itangazo rya Colonel Nanga umukuru wa AFC riravuga ko Bahati Musanga Joseph ariwe rero agizwe buramatari w'intara Kivu y'amajyaruguru. MTS yashyizeho uyu mutegetsi mu nyuma y'icyumweru kimwe rero ifashe iki kigwati ca Goma, umugwa mukuru w'intara Kivu y'amajyaruguru, mu gihe igice kinini cya teritwari ya Warikare, iya Rubero ndetse na teritwari ya Bene kigenzurwa n'uruhande rwa leta nk'uko bigaragara. Leta ya Kinshasa ntacyo iratangaza kuri ibi byakozwe na AFC, mu gihe iherutse gushyira guverineri musha w'intara Kivu ya ruguru General Major Somo Kakure ubungubu uriko urakorera mu mujyi wa Beni, wavuze ko agomba rero gufata Goma ahari ibiro bikuru bya guverineri canke buramatari. Bahati Musanga
Musaga numwe rero mu bagwanyi ba M23 akaba nufasha mwicengezwa amatwara ryayo mu bice yafashe mu ntanguro z'uyu mwaka uheze ubwe M23 yatangazaga imyanya y'abategetsi bayo yari yagizwe umukuru w'ishami ry'imari n'umusaruro. Bwana Bahati Musangwa wabaye canga se ukiri umujyanama wa General Sultan Makenga umwaka uheze byaravuzwe ko yapfuye ubundi ko yakomerekejwe n'ibitero bya drone ikicanga muri teritwari ya Masisi, ariko mu nyuma yaje kugaragara mu mashusho ari muzima yemye. Oni ivuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda kandi ko nubundi iyungukira mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu duce igenzura cane ko huta iyo mu birombe bya Rubaya biri mu bya mbere binini cyane mu isi bicukugwamo korota. M23 ivuga ko ibice ifata rero itaba igamije gucukura ndetse no gucuruza amabuye y'agaciro, kandi ihakana gufashwa n'u Rwanda. Muri iyi ndwi iheze Perezida w'u Rwanda yabajijwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC zifashe M23, asubiza ko ntabyo azi nkuko byotangajwe. Hagati aho Perezida Lazarus Chakwera yarategetse umugaba mukuru w'iki gihugu n'ubundi w'ingabo z'iki gihugu kwitegura kuvana ingabo zacyo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko biri mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'iki gihugu ca Malawi. Ingabo za Malawi ziri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu butumwa bwa Sami RDC bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. Iryo tangazo rivuga ko iki cyemezo cya Chakwera kigendanye no kubahiriza itangazo ry'agahenge ku mpande rero zirimo kugwana. Gusa iryo tangazo ryatanzwe n'uruhande rwa M23. Gucyora ingabo za Malawi bizaha inzira rero ibiganiro biteganyijwe byo kugera ku mahoro arambye nkuko rero iryo tangazo ribivuga. Perezida Chakwera rero yari ku gitutu cyo kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko abasirikare babo bagera kuri 3 bishwe mu mirwano yabereye i Goma ndetse no mu nkengero zayo. Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania nibyo bihugu byo muri SADC byohereje ingabo muri Kongo gufatikanya na leta mu guhangana n'umuhari wa M23. Umubare nyawo rero w'ingabo Malawi yohereje n'ubundi mu butumwa bwa Saba MRDC ntabwo uzwi neza. Mu ntanguro z'uyu mwaka uheze umuvugizi wa leta ya Malawi yarabwiye ibimenyesha makuru byaho ko iki gihugu cyohereje batayo imwe ya gisirikare muri ubwo butumwa, bitewe kandi n'imiterere igisirikare ca buri gihugu. Batayo imwe rero irashobora kubamo abasirikare hagati ya 300 gushika ku 1000. Ariko kandi ku rundi ruhande biravuga ko imigwano yongeye kubura mu bice bya Nyabibwe nkuko yaba yanafashwe. Mu nyuma y'umunsi umwe umari wa M23 utangaje agahenge, ingwano yongeye kubura kuri uyu wa gatatu uheze muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Ibiro ntaramakuru by'Abangereza Reuters bivuga ko amasoko atandukanye yabyemereye ko rero agace ka Nyabimbwe kari kuri kilometero 70 ku muhanda mukuru rero uva i Bukavu ugana i Goma kafashwe na M23 muri iyo mirwano. Bwana Patrick Muyaya, umuvugizi avugira leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itangazamakuru, uyu munsi yaratangaje ko inyeshyamba za M23 arizo zarenze ku gahenge zatangaje ubwazo zigatera ibirindiro by'ingabo za leta. Uruhande rwa M23 ntacyo ruravuga kuri ibi byavuzwe na Bwana Patrick Muyaya. Ku muhanda uhuza Goma na Bukavu uca hafi y'ikiyaga cha Kivu, Nyabimbwe iri kuri ntera irenga gato rero kilometero 200 mu majyaruguru uvuye kuri centre y'ingenzi ya Kavumu ifise ikibuga cy'indege, nayo rero iri ku kilometero zirenga 40 uvuye i Bukavu. Ahangaha muri za Bukavu rero nkuko bigaragara canga se nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, aha za Bukavu hari abasirikare benshi biganjemo n'ubundi abo mu Burundi, aho Vincent Ndayishimiye akomeje gutitira n'ubundi avuga yuko n'ubundi ihingwana ishobora kuzagaragara ngaha muri kino gihugu ndetse ikaba ishobora kuzofata n'ubundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratwumviriza aradusumira muri uno mwanya, akaba yerekana ndetse anagaragaza neza yuko urugamba rukomeje gukomera ndetse rushobora no kuza gufata indi ntera nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Umubare wa M23 wari watangaje ibigendanye n'agahenge mu rwego
rwo kugira ngo abari mu bikorwa by'ubutabazi babashe kuba rero botabara abavugwa bavugwe. Ni mu gihe rero hakomeje kuvugwa byinshi bigendanye n'uru rugamba. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho akabasigura ndetse anagaragaza ko n'ubundi uru rugamba rukomeje gufata indi ntera, mu gihe abategetsi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baritegura uburyo rero bo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Amakuru dufise atariho ivumbi kandi nuko gushika uno mwanya bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye n'ubundi bahuriye mu bihugu bya SADC ndetse na East African Community bariko baritegura inama karundura, inama ikomeye cyane igomba n'ubundi kuzahurizamo n'ubundi abo bategetsi bose kugira ngo barabire hamwe ingene boramutsa ndetse banagera ku mahoro aramzinga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Ni mu gihe bwana Felix Tshisekedi Chilombo harongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akomeza kugaragaza ko yiteguye gushira imbaraga mu bigendanye n'igisirikare, avuga yuko gahunda ya nyuma ari ugukubita umwanzi nk'uko bigaragara. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongeye kugaruka mu kanya.